Bose ku mpande zose ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse no ku ruhande rwa equipe Real Oviedo ku munsi w'icyo twabigarutse ko turavuga kuri n'urukino duti burya n'urukino ruzoba ruryoshe ahanini n'urukino navuga ko ruzoba rumeze neza cyane gose ku mpande zose ndetse nabona ko ari urukino rugoye kubera ko ni zimwe muri equipe zigera kuri zibiziki na style de jeu navuga ngo zimeze neza cyane urari Real Oviedo ni equipe ubona ko ikinizi ariko ikabifisa abasatirizo shobora gukina banyaruka bagasatira byihuse karasenda novuga ngo bafise n'urukino gubaki hagati mu kibango korana bivuze ku munsi juni akazi bafise umuhungu witwa Asani haswe kwica n'umusore wa FC Barcelona Gerard Martin navuga ni equipe iza gukinira urukino rukomeye hagati mu kibuga ubwo Barcelona bategerezwa novuga ngo kwicungera ibitandukanye rero uravye insiguro y'urukino navuga ngo rwarukino gwiza rwarukino rukomeye kanasana n'ivyo twabonye mu kibuga ku munsi w'ejo navuga ko ntaco vyari bibaye ku ruhande rwa Siflik ndetse no kwande guno mumenyereza warabona neza ngo hari vyinshi bakoze kugira ngo match ibe nziza rero novuga ko rwarukino rufise ico rusobanuye muri La Liga kubera ko Barcelona basabwa kurutsinda hanyuma bice bikunda begere club ya Madrid ahandi ibe yo barutsindwa no rukino byaca bituma equipe ya Madrid baja kure cyane gose kabarusha umunota tegera kuri 5 kandi vyakabaye bigoye kuko nubundi nubwo Real Madrid bociye batakaza derby Barcelona vyo bagoye ko basura kwisanga imbere y'uno mugwi wa Real Madrid nubwo bagifise urukino bazohura nawo ubwo rukino rudasanzwe cyane kuri FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Real Oviedo kubera yuko ni imigwi yose igera kuri ibintu uvuga ati Real Oviedo baheruka batsinda umugwi wa Real Sociedad wonyene ariko kandi kanatsinda bari bifuje kurondera amanota cyane vyanka vyaho kundagira kuri 3 kugwa nabonye bashobore kuza bakwiza 6 muri no igano rya La Liga mu nkino zigira kumuro kuri 6 bariko barakina ariko kandi ni FC Barcelona nayo kandi ubona ko mukeba wayo yaramaze kuba ari imbere yiwe amanota agera kuri 5 ku buryo byasaba ko FC Barcelona ko vyogenda gose bakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo bashobore gutsinda n'umugwi wa Real Oviedo kubera yuko mukeba wayo yamaze kuba n'abasigari amanota agera kuri 5 nubwo butakaje urukino rwa derby vyo bagoye cyane ino FC Barcelona kugira bashikire novuga ati ni umwe mu nkino novuga ati Dieter Hans-Flick no mumenyereza wa FC Barcelona ubona yuko hari ibintu yagiye arahindura hari ibintu yakoze byatumye no FC Barcelona iza kwisanga mu bibazo haba mu gice cya mbere ariko kandi agaruka kandi arakora impinduka iza gutuma no FC Barcelona yisanga mu bihe vyiza canke yisanga mu kugombora ndetse no gutsinda baratahukana amanota agera kuri 3 imbere y'uno mugwi wa Real Oviedo na cyane mu kugombora abakinyi bamwe mu kubatanguza abandi akabasora hanze muri deuxième mi-temps bikaza gutuma tubona FC Barcelona ko ari ikintu kije guhinduka baza kuronka intsinzi ibitsindo bigera kuri 3 ariko ikintu kimwe narayembonye kuri uno mugwi wa FC Barcelona ino FC Barcelona ni mu gutumenyereye ukina je collectif ino je collectif tusanzwe twarabonye ino je ko ariyo je yashoboye gufasha FC Barcelona ikitwa ko ari mu gukomeye kugeza kuri no munsi nimba ku mugabane buratumva yuko hari je iryoshe kuraba hari mu guryoshe kuraba mu gihe uri kurakira ni FC Barcelona ico kintu cyatumye abantu banezerwa no kuva ko boraba FC Barcelona ico kintu cyatumye abantu bumva ko bishimiye kuraba ino je FC Barcelona ino je collectif ino je de passe bakina mu kibuga ino je yo kumva hari abakinyi bafise udutala hari abakinyi bakora utuntu usanga twatuntu twabo tuza kugira finition nziza kubera yuko Pedro akoze utuntu twiza akoze amacenga aje guha umukinyi nka Lamine Yamal aza kumarira yongera mu tundi tuntu Lamine Yamal agarukanye kwa Daniel Munawe nyene yongera kumarira kongera mu tundi tuntu ugasanga umupira muri rusangi wa FC Barcelona hari ukuntu ryoshe ryohejwe n'uto tuntu cyane ariko ngaruka kandi kubona FC Barcelona ni wa mugwi uba mwiza mugiye ko bakinaje collectif iyo hagize abakinyi umwe canke babiri bashobora kuva mu kibuga nibatangure canke bagasohoka muri babandi basanzwe bamenyeranye ukuntu bakinana mu kibuga bagasangira yaje collectif bakinana mu kibuga uza gusanga hari ukuntu FC Barcelona yibuze itakaye nibaza ko twabibonye muri season iheze match zigera kuri 3 batsinzwe bajya batsindwa na Osasuna bagatsindwa na Real Sociedad na Leganés ndetse na match ya Leganés nuko mugabo witwa Frankie de Jong n'umugabo witwa Lamine Yamal yaba yavuye mu kibuga ariko kandi ugasanga nivyo Barcelona basanzwe bifitiye na Marc Casado mwiza kuri urugero ruhande hagati mu kibuga kuri 60 ndetse ugasanga bararonse n'umundi musubiza za gufasha kuri ruri hano mugabo bimwe babakinyine bahora batanga wa mubano wabuhari ugasanga urabuze rero FC Barcelona je nabonye ikintu kivuga giti wewe Dieter Hans-Flick urafise abakinyi beza bo hagati mu kibuga bashaka kuza bakaguha vyiza ariko babakinyi beza baba beza mu gihe bari kumwe bose bakora korana Pedro Gonzalez azoba mwiza mu gihe ari kumwe na Frankie de Jong azoba mwiza mu gihe ari kumwe na Pedro Gonzalez nibisiguye ko Pedro Gonzalez atashobora kuba mwiza nguruko Frankie de Jong atahurimo ubwiza bwiwe arabufise karite yiwe arayifise ariko hari ukuntu
itaryoha neza ariko itaryohogwa uri kurumva kubera ko Fegni Dojo ngatawurimo kuko Pedri abaye wa mukinyi ashobora kwikura muri situation igoye kugira ngo bikunde ntatakaze umupira ariko abuze wa mukinyi nawe afise bwa bushobozi bwo gushora kwani mu rukino afise bwa bushobozi bwo gushora gutuma ati je nifuza ko je igenda muri uburyo yihute canke igende boro buhoro kugira Pedri Gonzalez nawe haje imbere yiwe gatoya ashobora kuza amarira amenya ati umupira ko ndawuhaye mu buryo buko bugenda ukubirasaba ko werekeza kwa Lamine Yamal nyaruke yihutisha cenge canke nje kwa Rafinha kugira nyaruka como kaje gutsinda igitsindo nabonye ikintu kivuga gitire muri FC Barcelona urafise Frenkie de Jong mu kibuga muriko murakina urafise Pedri Gonzalez wize umenya neza na neza yuko uza kuronka umukino mwiza ariko udafise finition nziza ni kuvuga ngo uno munsi kuravuga Houston nurukino mvaho ku munsi weje hagati y'equipe FC Barcelona nimba twawengeje cyambere ndavuga ngo bagiko batsinze igitsindo kimwe bigaragara ko ino equipe FC Barcelona hari babaki bamwe na bamwe novuga ngo batari batange mu kibuga kuko uravye abakinyi bari batange mu kibuga ku munsi wejo mwigore mwitwa Joe Garcia muri defense yitwa Paul Kubarsi Ronda Roger niwe yari kapitene kabiri yari yitwa Eric Garcia gatatu yari kwa Gerard Martin hagati yitwa Pedri Gonzalez Dani Olmo Marcus Adama batakishwe yitwa Rafinha Majraf Damara Ferratos uvuga ngo ndiko ndakumva neza uri kuravuga isiguro uravuga ngo imwe yitwa Frank de Jong tukumva hagati mugiga Pedri Dani Olmo Marcus Ado bigaragara ko mengo Barcelona nayo hari kuno mu mikino novuga igice cyambere vyanagoye kuko naje ko ndaraba match nabonye ko ni equipe yitwa FC Barcelona hari kintu novuga ko barabura ku munsi weje hari ikintu cyabuze kanatsinda nitwoza gutora ikosa kuri Casado cyane ngo ko yashobora gutangura ngo twatumye ngo byatumye tubona ngo FC Barcelona ibambi ariko nize ikintu maze kora muri no mugwa FC Barcelona buryo umukinyi wese akenerwa bivanye n'umugwa bagiye guhura bahuye nino mugwa wa Real Oviedo wa mugwi uzi gukina je defensif uzi kuzibira kandi mu gihe uri kurazibira nyene ni wa mugusamaye kanya nakanya ushobora kusanga imbere baje kugusatira kandi bafise abakinyi bafise ubushobozi bwo kuduga bakoraga combination kanaka kandi bihuta banyaruka bashobora kugutsinda bafite n'ubwo bushobozi bwo kuza bakugutsinda uri kurumva kuko kanatsinda nabonye uno musore yitwa Hassan yaca ku ruhande karahurira kuri kote imwe n'uno musore Martin uno Gerard Martin nabonye hari ukuntu yagoye uno Gerard Martin cyane ko yabaye umusore nyaruka umusore afise inguvu hari ukuntu yirukanza Gerard Martin akamushikana agashika muri box neza na neza ukabona ko Gerard Martin hari ukuntu byamugoye cyane kuza gufata uno musore reba inyereka iki rero no mugorokino naguciriye mwitwa Gerard Martin kuravuga niwe mukino uva yarosa amata make kuruta abandi bakinyi bose ba Barcelona abuje sinizira ko ari umukinyi yoba yaronse amanota make cyane gusumba uno Casado ndetse na Dani Olmo Gerard Martin niwe afise 3.2 abandi bose bari hejuru yiyo je novuga ko ni match ya Barcelona bwa mbere na mbere nibaza ko tomaza kwinjira indani mbere yuko tuvuga ukuntu yagenze gerageje kuvuga je kubwanje ukuntu nayibonye match yo ku munsi wejo novuga ko ni match yatanguye ubona ngo Barcelona bakeneye gukina wa mukino wabo ariko Real Oviedo nabo nyene barazi nguvu z'abantu zihagatse ejo navuze ikintu kimwe gikomeye ndavuga ngo Barcelona nimba bakeneye gukina match yo ku munsi wejo hanyuma y'uno munsi wejo uheze imbere ya Real Oviedo hanyuma bakayitsinda basabwa kuba bafise umunimero 10 ameze neza basabwa kuba bafise hagati mu kibuga gakomeye kubera ko inguvu za Real Oviedo ni nguvu zikunze gushingira hagati mu kibuga kubera ko ni imipira ikunze kuzanana ndetse biza no korosha imikinire y'abakinyi b'abadefenseur bo ku mpande mu gihe abakinyi bo hagati mu kibuga bameze neza cyane Barcelona baratanga urukino umugabo witwa Flick yatanguje na nino umuntu handi mahitamo yari afise kubera ko Fermin Lopez yaragize ikibazo c'imvune aratanguza umugabo witwa Pedri Gonzalez aratanguza umugabo witwa Marc Casado hagati mu kibuga Marc Casado hagati mu kibuga umugabo witwa Frankie de Jong yari yamubitse kubera ko afise na match ikomeye ya Champions League zo kina na Paris Saint-Germain ubwo muri batereka mu kibuga bose bafise n'urukino rudasanzwe rwa dimanche bahura na Real Sociedad cyane nubwo Sociedad yakanganye cyane mugabo nta nyine ni equipe yoshaka kugukora ko turayizi karite zabo rero ubwo umugabo witwa Flick yatanguje bana bakinyi abizeye kugira ngo bashobore kugira gute kumuha ivyo yipfuza ko bamuha kubera ko equipe nka Barcelona twamye turavuga liste z'abakinyi bafise turavuga mu kibanza cyo safisa abakinyi batatu mugabo turakeneye kwibaza SK by'ukuri aba bakinyi batatu bose mu gihe uzanye wese mu kibuga imbere ya match bariko barakina yari yose SK boshaka kuza kugwa ibaro vyiza niyo mpamvu rimwe na rimwe na Flick aca yiyumvira akavuga ngo hakono fata de Jong nkamutakariza muri no match ya Real Oviedo reka menda mureka kubera ko duse na match samedi ariko azoze gukina imbere ya Paris Saint-Germain mere nk'umururi yakubera ko fise izindi match ziri imbere yanje zirenga zibiri kandi zikomeye gusumba abana shaka na UEFA Champions League Real Oviedo ko turavuga vyatumye najire kunda mubika biza gutuma novuga ngo
kuri Lamine Yamal we ntitwona mabwa kubera se hari yaravunitse yaragize ikibazo c'imvune nubwo ariko aragaruka yamaze no gutanga imyimenyerezo nibaza ko binashobotse no muri match ya dimanche ya Sociedad yoshaka gukinishwa mugabo nibaza ko batazova bamukinisha kubera ko mubikiye match ya Paris Saint-Germain rero je navuga ko match rero imaze kugenda uko mugabo itwase Flick amaze gukenyura muri buno buryo navuga ngo yakinije abakinyi bagera kuri batatu bari bane mu ntabwo yari bane babiri batatu umwe ego bane babiri batatu umwe amaze kubakinisha biza kubagora gato bivanye nuko novuga ngo bya bindi nyene Houston yagaruka karavuga umwuba ukumvikana cyangwa se uguhuza umukino mwiza hagati y'abakinyi bakina hagati mu kibuga wamanje urabura je nigeze kuvyandika ku rubuga cyambere kikiranya ndavuga ngo Barcelona bariko barakina mugabo ibintu biri hagati ya Pedri Casado n'umugabo yitwa uno Dani Olmo nibiriko birakora nibiba rega kanatsinda bwana Patrick ntanaguciriyemo uno Casado je namonye nka wa mukinyi azogufasha cyane kuza kuzibira gusumba uko yogufasha kwikora muri situation goye wewe wisanzemo cyane rero ubwo Barcelona baza kugogwa nino equipe yitwa Real Oviedo kubera ko Real Oviedo bari bafise hagati mu kibuga hameze neza bakaba bafise novuga ngo na defense meze fresh iyobowe n'umukinyi yitwa Eric Bailly bari bafise hagati mu bari umukinyi wa Cote d'Ivoire yaciye za Villarreal acha za Manchester United Everton imigwitaduka bari bafise nuno mutama hagati mu kibuga yitwa Cazorla Santi Cazorla w'imyaka 40 w'imyaka 40 hari ujya mutama benshi baramuzi yaciye muri za Villarreal ndetse no muri Premier League muri Arsenal umwe ujya umukinyi w'amateka yarakina match hagati mu kibuga nabonye n'inyuma y'urukino Pedri amukurikira kumusaba ijezi baguze ijezi bari bambaye mu kibuga ngore hakana nawe yandika ngo legende ngo ushobora kumpa kamaye yakanditse kuri ku rubuga rwa Instagram kuri story hari ubwo rero aya kanatsinda rero Houston urakunze we kuyambika ubuntu bw'ukofero umunsi yakibagiye umunsi twagombye kuvuga izina Santi Cazorla nzoca manza nambari twagombye kuvuga izina rya Cristiano Ronaldo yabo ntibarimo umunsi twagombye nawe nyene n'umwana Perisi ariko nawe nyene umusaza amaze gushika mu zabukuru imyaka 40 arayifise ntacyo reka mvuge je urutonde rw'iwanje uraza kuzana urundi mvuze Van Persie Santi Cazorla nkavuga n'abandi batandukanye ba Gervino mu Cote d'Ivoire umunyada n'utudrede hari ndivugira je abiwacu hariya nzoca manza nambari ngo uri kuravuga Arsenal rega nabikurikiranye neza numvise Patrick utera uja nzoca manza nambari inkofero uzoca manza wambura inkofero ubwo rero novuga ko hagati mu kibuga ugerageje kuraba na defense y'ino equipe ya Real Oviedo bagerageje uburyo bwose ku buryo babuza Barcelona gukina iyi connection kirabura hagati ya Dani Olmo Frankie na Pedri Gonzalez n'umugabo yitwa Marc Casado nabigarutse ko keshi navuga ngo Barcelona bafise abakinyi beza ku mpande zose mugabe ikibazo kimwe bafise ni 10 zabo ntiziriko zirafunction ari Dani Olmo ari Fermin Lopez nivyo n'abakinyi bashobora gutanga ibintu byiza mu kibuga mugabo ubona neza ngo hole yabo nka nimero 10 mu kibuga hagati mu mikino ya Barcelona ya Tic Tac ariko batayitwaramo neza ariko iraboneka harakano batarashobora gushika harakano batarashika ko nyene kabutse nubwo bishika no muso gasanga ariko ratanga vizi ya Daniel Olmo canke Fermin Lopez hari ukuntu ubona ko ni wa mukinya atanze vyiza no musi ariko bigoye cyane ko ugira icizere ko urukino rukurikira tuza kuguha bimwe yaguha no musi yaguha erega niko binari niko biri ibi rero bica bikora iki bica bituma umugabo witwa Pedri Gonzalez adashobora kugurukirwa no kwisanga yinjira muri imbere ya box burya ugiye kuraba uza gusanga ni kangaho bumaze kubona Pedri Gonzalez yegera box ni gakakinira hagati nyene hagati ega garuko naraba n'ibitsindo bya n'umuforces ega garuko naraba n'ibitsindo bya Pedri Gonzalez n'ibitsindo bya Pedri Gonzalez atsinze ubuvuba usanga bitsindira inyuma ya box cyane kure kwinjira hariya muri surface ni ibintu atakunda kuba anakora rero ibi biza kuva canke se bikwegwa no kuba nimero 10 atari ko aragora cyane abadversaire ku buryo bashobora kumuhagararako ngo bave kuri Pedri Gonzalez ariko ikintu cyambere gikunze guca gifasha Barcelona nuvuga ngo kinakomeye cyane gose nuko bafise milieu récupérateur akaba na milieu akina neza cyane yitwa Frankie de Jong addictage ya Barcelona akina ibintu bigomba gusa n'ivya Pedri Gonzalez bakina hafi bimwe buryo uravye Pedri ni nka bamwe muri rusange erega genda uraba kanu gatoye ntaguciyemwo Patrick
ubivuze kuri ako karakara umuntu ashasha gutya karatanga nimba twarabonye witwa Toni Kroos n'uwitwa Casemiro ari muri equipe itwa Real Madrid hari ukuntu Casemiro yaza akarekipera umupira hamaga Toni Kroos ugiye kuraba umengo bose n'abakasere mugabo hari ukuntu umwe yari afise akakarite ki uwundi hano uwundi mukinyi ni nka Frank de Jong n'uwitwa Pedri hari ukuntu bakompletana muri rusange ubundi kwa Pedri na de Jong bobo bisa n'ibigomba gutandukana gatonya kubera ko Casemiro yari mu rekiperateri nta kindi Casemiro yari rekiperateri a 100% kandi mwiza 100%. Hanyuma umugabo witwa Toni Kroos nawe akaba wa mugabo nta rekiperasiyo ahubwo nawe acaza kuzuza Casemiro bya bindi Casemiro atoshobora n'undi mukinyi wese wa Real Madrid baruzuye kuko witwa Toni Kroos uriye nta cenke yakora yarafise precision y'ipasi mu kuguru kwiwe yarunamura amaso akaraba eske nakahagaze he Cristiano ahagaze gute Toni Kroos yashobora gucenga abantu babiri canke batatu ubwo nibwo bushobozi bwari buri muri Toni Kroos nyene gusa kugira umwaka umupira cyangwa ikintu kigoye cyane ariko no musi usanga uno Frenkie de Jong muri FC Barcelona araza akarekipera imipira kandi kanatsinda akadikta n'urukino ukuntu utegeze kugenda nimba twarabonye urukino gweje gwagiye kora kuri FC Barcelona inyuma yo kwigiza Frenkie de Jong kuko Pedri hari ivyo yakora ugasanga hari utuntu tubura kubera yuko Pedri niyo bikora vyose wenyene Marc Casado nawe hari ukuntu mengo imikinire yiwe ariko akina yibanze kudatakaza umupira gusumba uko yo kwibanda kuba ku buryo boja kumena bijya bihume vya Real Oviedo umugabo yitwa Pedri Gonzalez igice cya mbere cyaje kurangira cyangwa se igice cya mbere ko cyari ko kiragenda yarari ahantu abohewe yabuze ibintu bishobora gufasha club kugira gute kwitwara neza kubera ko yabuze Frank de Jong ikintu cya mbere yari yabuze umuntu numero 10 amufasha kugurura ikibanza cyo gucisha mu mipira hanyuma umuntu numero 10 amaze kubura yitwa Dani Olmo kubera ko Dani yisanze ari ahantu hagati y'abakinyi ba Real Oviedo kubera ko bari basuye inyuma kuzibira bari hagati muri wasanga muri surface bari batandatu vyace bisaba rero ko akora Iniesta no kuvuga bya bindi vyuko bari bakene wa mukinyi akora Iniesta no kuvuga wa mukinyi ashobora kuza gusabira imipira hagati mu defenseur akamenya kuigarda ko canke kuigumiza ko ari muri hajya hagati na hagati mu bakinyi hagati bigatuma kanatsinda rimwe na rimwe banamutinya bakaca bava kuri Pedri Gonzalez bakamukurako novuga ngo abakinyi beshi mugabo ejo Pedri agikora ku ibaro bari bamuzinge na kina bace bamuzunguruka bakamubuza nose ashobora gucisha imipira kubera ko na Pedri yari afise ikibazo cyuko yari afise abakinyi bo ku mpande batariko barafunctiona bihagije na kumwe witwa Rafina no witwa Marcus Rashford batariko barasaba imipira mu bibanza yakabaye ababoneramo kubera ko basaba ahantu ubona ko ategezwa kubarabira inyuma ubwo Pedri yacabura Marc Casado ntiyaduga kugira ngo arabe yuko yamufasha ku rundi ruhande akabura Dani Olmo akisanga ahantu hagati biza kumubuza nako biza kumusaba kumanza kwirukana umupira nka kangahe kugira ngo aze kuronka umukinya aza guheruza umupira imbere ariko kandi canke se ikintu cyonyine cyaca kimushobokera ko ari gusubiza umupira amajinyo umugabo yitwa Ansi Flick arabiraba igisinda cya mbere kiza kuboneka novuga ngo buryo cyabonetsemwo umugabo yitwa Joan Garcia bari bateye umupira wari yakurira ruhande rwa guno mugabo yitwa yarasose kubera defenseur yari kuba Gerard Martin ari kuri uriya ruhande no munyezamu nawe numwe mu bagabo bazi gukinisha cyane kuguru kandi biyemera mu gukina akarasohoka ngo giye gutera umupira kabisa bihagije ku metero hafi 30 mu kibuga hagati ku ruhande ntiyateye umupira ku mutwe cyabirara arayibloka amaze kuyibloka agomba kuyiha Marc Casado Marc Casado abayaje amera nk'uwo yegera gusaba ballon uwo muhungu nawe aca mu igipasi kibi kirekire igipasi kirekire gishakishikira umugabo witwa Alberto yene Alberto umwe muhungu yacasinda yitwa niya Alberto Reina umupira ucishikara ku kuguru kwa Alberto Reina acaraba mu izamu ari kure kuri metero 40 acaraba mu izamu akubita umupira rurerure birangira atsinze igitsindo ca mbere no ku gice ca mbere kica kirarangira no vuga ngo Barcelona ubona ngo bariko barakira mugabo na equipe ya Oviedo yari yagerageje gukira kubera ko yabatemeza ega uravye yanakinye nino equipe yanakinye cyane wanashaka igice ca mbere n'igice ca kabiri ndavuga equipe ya Real Oviedo ariko ndakeneye Houston na Patrick nyene igice ca mbere kirarangiye equipe yitwa FC Barcelona bayitsinze igitsindo kimwe kandi bigaragara ko wanashaka navuga ngo ino equipe yitwa FC Barcelona nari kirakina bitwa ba Rashford bitwa ba Rafinha vyariko biragorana ino mediane yagizwe na Casado zana witwa Frank de Jong nako Casado shirako Dani Olmo tutibagina witwa Pedri Gonzalez biragoranye igice cya mbere kirarangiye equipe ya Barcelona iraje igice cya kabiri irahinduye ibintu wanashaka ku munota navuga ngo wagaragara ko bagiko banatsinda wanashaka n'igitsindo navuga ngo
basa nuko bamaze kwegukana bava mu gice cya kabiri igitsindo cyo kugombora ku munota navuga ngo windi kino gitano gatandatu igice cya kabiri uwitwa navuga ngo ndavuga Hans Flick ni gikiye ko karahindura kugira ngo tuze kuba tubona equipe yitwa FC Barcelona iji gatsinda equipe Real Oviedo kugeza naho wanashaka ko tubona ibitsindo bishya kuri 3-1 Real Oviedo ko narangiza wanashaka poste 20 Barcelona ifite 80 umva ko bari babarushije amaposition uvuga ngo mishi cyane Barcelona ya Hans Flick cya kabiri yaje kubikora kugira ngo ishobore kuba itsinde kandi kada yarushije ibintu byose bishoboka ino equipe yitwa Real Oviedo. Impinduka yagaragaye ku FC Barcelona kugira ngo bashobore kuba banagombora igitsindo ca mbere mu buryo novuga ati bwihari nk'ubwo twadusana tuzi FC Barcelona nka FC Barcelona kwari kuza gufata no musore Frenkie de Jong akaminziza kuyo Marc Casado kuko Marc Casado nivyo yekarakina ariko ukabona ni wa mukinye kakina agerageza gukina kugira ngo ikosa ntiri muveko ariko atari wa mukinye agerageza gukina kugira ngo yiga uburyo basi bo metriza gufata hagati kandi kanatsinda badugana imipira bayishikana imbere kugira bano basore babataka bafise Barcelona vyorohe ko baza gutsinda kandi bica bihurirana nuko vyari gukunda bakabigira uko bafise undi mu miliyeri yapfuye mu miliyeri offensive bita Dani Olmo nawe nyene wabona nkaho umenga umupira vyanse ari mu bakimbere mu mugwa FC Barcelona bashoboye kuba banatakaza imipira myinshi mu kibuga novuga ati rero injira rya Frenkie de Jong ryatumye FC Barcelona ironka kije kintu yaribuze cyo kumva yuko ati Frenkie de Jong naje mu kibuga besaba yuko nimba bimeze uku nimba ko bano basore ba Real Oviedo hari ukuntu banose igitsindo ca mbere ukabona yuko hari ukuntu bibanze cyane kuza kuzibira wabona nubwo baduga bafise amakenga yuko FC Barcelona bakatwaka umupira gusa twese biradusaka ko tuba twamaze gushika inyuma na numero 10 na numero 9 ugasanga hari ukuntu bagarutse inyuma kuza gufasha kugira ngo bazibire igitsindo nticinjire kuko twabonye kenshi barafinya bagerageza gutera mu mapoto bikanga ba Marcus Rashford bigagatera umupira utazibiwe n'umukiyi ugasanga uno munyezamu wabo wa Real Oviedo yagumutse yabangi ku gitsindo cinjira ariko